Data turagushimiye ko turi munsi y'ububasha bw'ijambo ryawe. Turagushimiye yuko ijambo ryawe ari ryo ryonyine rifise ububasha muri uno mwanya muri kino kibanza. Reka ijambo ryawe nk'uko ari inkota ikarishe ifise ubugi ikuvye habiri rize ripenetre mu mitima yacu mu vyiyumviro vyacu kugira ngo duhinduke kubw'icubahiro cawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ijambo ngomba ndabasangize n'ijambo bwanje ryansinze muri ino ndwi ndiko ndagiyumvirako. The word that I want to share today is the word that also has defeated me during this week. Nizera ntakekeranya yuko imbere yuko ijambo muri bwigwa ni byiza yuko urivuga ribanza kumukonvenka ribanza kumuhindura. I'm convinced that before a word can be shared to somebody else, the owner of the word must first be convicted. Iryo jambo tuza gusangira ku mwanya wihuse ni Yakobo igice ca kabiri. Please turn your Bible. The word that we are going to share today is going to be in James chapter 2. Guhera ku murongo wa 14 gushika kuri 26. We're going to read from verse 14 till 26. Ni kigabane bisa nkaho umengo cama gitera ingorane y'abantu bariko baragisoma. It is a word that sometimes causes confusion when we are reading it. Kubera ko iyo ugisomye udafise ubutahuzi ku byo Paulo yigisha mu Baroma. Because if you're reading the word without an understanding of what Paul is saying to the Romans, cane mu gice ca 4 c'Abaroma, especially Romans chapter 4, uza gusanga umengo ikicanditswe kiriko kivuguruza ivyo Paulo yigisha mu Baroma igice ca 4. You might find that it can be contrary to what Paul is teaching in Romans chapter 4. Paulo mu gice ca 4 c'Abaroma yigisha iki? What does Paul teach us in Romans chapter 4? Yigisha yuko dutsindanishirizwa n'ukwizera gusa. It says that we are defeated or we are victorious. Justified. We are justified by faith. Ukwizera. Atabikorwa birinzwe kuraba. Without any works that we may do. Aca yongera agatanga karorero ka Aburahamu ingene Aburahamu atsindanishirizwa n'ukwizera atagikorwa na kimwe arakora. Also it is said that it gives us an example of Abraham who is victorious without any works. Kuba dutahura bino, for us to understand this, biraza kudufasha gutahura ino text. It's going to help us to understand this text. Yakobo ntari kavuguruza Paulo mu byo yigisha hano. Yakobo, James is not contradicting to what Paul was teaching in Rome. Abahinga mu vyanditswe bavuga yuko kumbure Yakobo yoba atabumenye yarafise canke atabuhinga yarafise mu kwandika ibi. The professional or the theologist might say that James didn't have much understanding when he was writing this book. Ariko kandi Yakobo ntashobora kwibesha kuko yari mu bapotre bakomeye cyane I Yerusalemu. But also James could not have not understood because he was one of the most powerful writers or apostles in this book. Yaratahura neza yuko umuntu atsindanishirizwa no kwizera gusa. He knew that somebody's justified by faith. Atabikorwa vy'umuntu birinze gusabwa. Without any action that is needed. Kuko atagikorwa na kimwe umwana w'umuntu ashobora gukora gishobora kumuhuza n'Imana. Because there's no action that a man or a human can do that can connect them to God. So ino doctrine canke ino nyigisho Yakobo yarayitahura neza. So this teaching or this understanding Paul understand very well. Nshaka yuko tugira understanding nziza imbere yuko tuja muri no text kugira ngo tuyige ko neza. I want us to have a clear understanding before we can go deeper into this word. Yakobo aravuga ngo James says, vyomara iki gabene data namba umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith
but has no deeds. ubu ni yakobo ariko arabaza ikibazo This is James asking a question. ariko akakibaza yiteze inyishu. He's asking, waiting for an answer. Iki ni ikibazo cya mbere abaza muri ino verse. This is the first question he asks in this verse. Ntahagarikira ngaha nyine aca abandanya ikindi kibazo. He doesn't stop here. He also asks another question. Aca avuga ngo mbega uko kwizera koshobora kumukiza. Suppose, can this faith save them? Nimba umuntu avuga ko afise ukwizera hama kuno kwizera nta kugaragarize mu bikorwa. If they have faith, but they do not show this faith through their actions, their deeds. Mbega uku kwizera avuga ko afise ni kwa kwizera ko mukiza. Is this faith that the one that can save them? Iki kibazo nta kironkera inyishu. This question, he doesn't get an answer. Aca atanga karorero ko kugira ngo niwamara gutahura kano karorero atanze uca utahura bino bibazo bibiri. He also gives an example to this question so that after understanding this example, you will get an answer to these two questions. Aca atanga karorero kavuga ngo He gives an example saying, nihaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa agenda aburanirwa ku byo kurya. suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. Uno mwene data abuze icyo kurya n'icyo kwambara. This brother that does not have food or something to wear. Na karorero Yakobo atanga kugira ngo tumwishyure kuri ibyo bibazo bibiri ahejeje kubaza ubwa mbere. It is a question that James is giving so that we may be able to answer those two questions that he asked in the beginning. Acavuga ngo mwiri shengero Yakobo yandikira. In the church that James is writing to, hagaca haza umuntu yidombora muri ba bandi bavuga ko bafise ukwizera. It comes to a person that says they've got that faith Agaca avuga uku. and says this. Maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko ntimumuhe ivy'umubiri ukena vyomara iki. He says, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does not do anything about his physical need, what good is it? It's a challenge. How mwishengero murimwo How is it in the church that you are in? muvuga yuko mufise ukwizera mukurikira Kristo, That you have faith and you are following Christ, mufise doctrine nziza, you have a good doctrine, mufise ivyizerwa munabisobanura neza, you have good teaching and you explain them well. ariko kandi kibabaje nuko nubwo mubikora neza hari yindi parti. But with what is said is, even though you do it well, there's another part. Hari yindi parti mudakora. There's a part that you are not doing. Iyo parti mudakora rero The part that you are not doing, ni y'ibikorwa. it is a part of works, action, deeds. Ico gikorwa ca kibabwira he aca babwira ati haje umuntu muri mwebwe akeneye ivyo kurya akeneye ivyo kwambara. Hakumuha ivyo kurya no kwambara mumubwiye ati niwigira amahoro ngaya masengesho Mungu akubariki barikiwa. It goes like this. If the person comes to you with needs, with hunger, the action that you do, they're asking for food, but you tell them, go well, go in peace. Yakobo aca avuga ati this is nonsense. Yakobo itavuga ko ibi ntago bibaho. Uko kwizera mu proclaiming ko mufise it's a dead faith. The faith that you are proclaiming to have is dead faith. Umuntu afise ukwizera A person that has faith, yizera Kristo, that believes in Christ, yari guca agenda muri garderobe was supposed to go into the wardrobe akamuhereza impuzu no muntu asanze akenye, and give them the clothes that they have. akagenda muri stock akaza n'indya akamuhereza no muntu akarya. Go into the stock and bring them food. Ntahagarikira ngaha. He doesn't stop here. Aca avuga ngo
niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri kwonyene kuba gufuye. He continues to say it is the same way. Faith by itself, if it is not accompanied by action, it is dead. Yakobo ariko atwigisha iki hano kuri uno What is James teaching us here? Yakobo ntahakanya yuko Pawulo yigisha yuko dutsindanishirizwa no kwizera. James is not in denial that Paul taught on we are saved by faith. Aratahura neza ino principe. He understands very well this principle. Ariko kandi aca yigisha ngaha ikindi kigabane cy'ubutumwa bwiza. Si iyo twigishije ubutumwa ni vyiza ko twigisha ubutumwa buri equilibre. He teaches us in another side of this gospel. It is better to, when you are being taught a new balance, very balanced. it is better to be taught a teaching that is balanced. Wigishije yuko ubuntu buhari. Being taught that the grace that is there. Igisha yuko Imana ihana. You must be taught that God also disciplines. Nimba wigishije yuko dutsindanishirizwa no kwizera gusa atabikogwa. If you are teaching that we are victorious or we are justified without works. Igisha yuko ibikogwa vy'Imana bikenewe kugira ngo tugaragaze uko kwizera dufise. Also teach that the deeds are important so that we may show the faith that we have. Ntushobora kwigisha yuko dutsindanishirizwa no kwizera hamuvuge ngo ibikogwa tusha tubireka. No. You cannot teach that we are justified by faith and not teach that the action is needed. Kuko turi biremwa vyaremwe na Kristo kugira ngo tugendere mu bikogwa vyiza vyateguwe kuva kera ngo tubigenderemwo. Because we are taught that we are not only working in faith, but also in action to show the goodness of God. Now, this is my challenge to you who is here. Aka n'akantu k'akabazo nshaka kubaza twege turi hano. This is a question I want to give to those who are here. Ni bangahe bafise ukwizera muri no shengero? How many of us have faith in this church? Bizera yuko batsindanishirizwe no kwizera atabikogwa. Knowing that we were justified without Hallelujah, works. mfise ishengero ry'abantu bera. I've got a church full of righteousness. Kandi nivyo murabera mu izina rya Yesu Kristo. And true, you are righteous in the name of Kuko simwe Jesus. mwavyigize ni Kristo yabibagize. Because you didn't do it for yourself, it was Christ who did it for you. Bariza rero uwo mugenzi wawe. So ask your neighbor. Uti ikijanye n'ibikorwa mu ishengero rya Shofa wowe ubigejeje. With the deeds of Shofar, how far are you with those deeds? Ivyo bikorwa tuva tubigarukako, right? We're going to come back to those deeds. Yakwishuye? Did they reply? No, come on. Mwavuze yuko mufise ukwizera mwizera Kristo. You said that you believe and you have faith in Christ. Ni bangahe muri mwebwe bama twama dusemerera? How many of us continuously represent? Yuko hari ibikorwa vyiza bikenewe gukorwa mu rushengero. How many of us know that there is works that needs to be done in the house of the Lord? Bavuga protokole ntawuza. They say protocol, nobody comes. Bavuga ugufasha gukubura hano muri eglise ntawuza. They say to help cleaning the church, nobody comes. Bavuga ibikorwa vyivuga butumwa evangelisation ntawuza. They say evangelism, nobody comes. Bavuga ivyo gutanga ishikanwa aho hoho tuba tubagoye. We say giving and offering, there we are just disturbing you. Bavuga ivyo kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi mutange donation urisinda bibazwa. They say give to the orphans and widows, there we are defeated. What kind of faith uvuga ko ufise? What kind of faith do you say you have? Niyo nyigisho yakubazana hano. This is the teaching that James brings here. Guhera muri chapitre ya mbere Yakobo arajinjibura abantu bita ko ari abakristo.
From chapter 1, he challenges those who call themselves Christians, bumva ijambo ry'Imana those who hear the word of God. rigaca hano rigaserukira aha. It passes one ear and comes out the other ear. Ntibarikore. They don't do it. The whole theme y'igitabo ca Yakobo itwigisha yuko ukukizwa mu buryo bw'impwemu no mu buryo bugaragara bikwiye kugaragara yuko ukijijwe. The whole theme of James that is teaching is that your work, your deeds or your actions must show that you are saved. Aca abandanya rero. He continues. Abandanya gute? How does he continue? Aca aja mu mburano. He starts defending. Uti imburano izahe muri text hano? What kind of defense is he talking about in this text? Aca azana image y'abantu babiri. He brings the image of two people, Yakobo ubwiwe himself as James n'uwundi muntu. and another person. Uwo wundi muntu ni umuntu bagomba rero baje mu kiyago badiscussing hano. That person is the same person they're going to discuss this word. Uti how? Nigute. Ku murongo wa 18. Verse 18. Aca avuga ngo nk'umuntu yovuga ati weho ufise ukwizera. But if someone will say, you have faith, Jeho mfise ibikorwa. I have deeds. Nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa. Show me your faith without deeds, Nanje ndakwereka ukwizera kwanje guserurwa n'ibikorwa vyanje. and I will show you my faith by my deeds. Yakobo ariko avuga ati wewe uranyerese yuko ufise ukwizera. James is saying, you are showing me that you have faith. Ivyo ni vyiza. Wa muntu we ubimbwiye neza ubinyishuye neza yuko ufise ukwizera. That is good. You've shown me that you have faith. Ariko kandi nanjewe Yakobo But me as James, mfise ukwizera kudahagarira ku kwizera gusa. I have faith that does not stop only by faith. Nukwizera gutraversa kukazana ibikorwa. It is faith that goes and fetches deeds. Sukwizera ko mu mutima gusa. It is not faith only in my heart. Nukwizera gusohora ibikorwa biri mu kwizera nkashobora gukora ibikorwa biri mu kwizera. It is faith that brings out action in me so that I may show my faith. Mu yandi majambo ariko amubwira ati wowe ni gute uvuga yuko ufise ukwizera hama kuno kwizera kwawe ntikugaragarire mu bikorwa. In other words, he's asking him, how do you say you have faith but your actions don't show that you have faith? Yakobo kuko ariko yigisha inyo nyigisho kandi atahura yuko yatsindanishirijwe no kwizera ariko no kwizera kumufasha gukora. James understands that he's been defeated by the deeds, and deeds is what has helped him show his faith. So kwizera kumugira ikinebwe. It is not faith that makes him lazy. So kwizera kutamubwira kureponda ku bikorwa Imana imuhamagarira. It is not faith that does not allow him to respond to what action God is calling him to do. Uyu muntu bagenda mu mburi agaragara nk'utabitahura. This person is like they don't understand. Yakobo acamwishura And James replies, ngo wewe wemera yuko Imana ari imwe. you believe that there is only one God. Amutwaye muri Ancien Testament. He takes him back to that statement. Nk'abayuda ariko arabwira bano bantu Yakobo. It's like James is speaking to the Jews. Bari bazi neza yuko bari bafise ishengesho ryo muri Shema. They had faith that was based on Shema. Rivuga yuko Imana ari imwe buri muyuda wese risengesho arisubiramo kabiri ku munsi. All the Jews knew that they would repeat this prayer that there's only one God. Yakobo acabandanya amubwira tuti ugize neza kumbwira yuko jewe nizera Imana imwe. Then James told him, you did well to tell me that there's only one God. Raba challenge rero Yakobo acamuha. Let's see the challenge that James gives him. Amubwira ati n'abadayimoni nabo nyene baravyemera. He says that even the demons believe that. What are you talking about? Uri kuvuga iki?
abadayimoni barazi yuko imana ari imwe Even the demons believe that there's only one God. kandi ntibayemera yuko ari imwe gusa They only don't believe that it's only one God. baranahinda agashitsi They are even trembling. uku guhinda agashitsi kw'aya madayimoni The demons that are trembling, si uko kubaha imana it is not because they're obedient to God. ni uko azi yuko agomba yasugumire mu muriro It's because they know that they will be sent to fire. yakobo aca abandanya And James continues. kandi uko agenda abandanya ino argument And the more he argues on this argument, umenga aca atangura gukoresha amajambo akarishe kugira ngo akuruguture neza uno muntu he starts using harsh words so that he may start making him understand. ku murongo wa 20 Verse 20. ariko wa muntu w'imburakimazi we You foolish person. amubwiye ati wa muntu w'imburakimazi we He tells him, you foolish person. yakobo kwita uno muntu bariko bahangana hano muri ino argument ngo ni imburakimazi For James to call this person foolish, ni terme ashatse gukoresha it is a term that he wants to use kugira ngo yereke uno muntu yuko atavyanditswe atavyizegwa nazi nubwo ariko He arahari wants to show him that even though he is busy defending himself, he doesn't know the true teachings. aca amubwira ati mbega ukeneye kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari uko ubusa He says, do you want evidence that faith without deeds is useless? urakeneye preve yuko ukwizera kutagira ibikorwa ari ubusa Do you want evidence that faith without actions is useless? shengero shofa murakeneye preve yuko ukwizera kutagira ibikorwa naho tworara turaza hano tukiga theology tukiga amadoktrine yose abaho tugasoma Genese gushika muri Apocalypse atabikorwa bifatanye n'ukwizera twerekana uko kwizera n'ubusa naho twokwama tukuvuga The church of Shofar, do you want evidence that even though we may come and spend night and days learning the Bible from Genesis to Revelations, but if we do not have faith, we don't have action or deeds, without faith is for nothing. The faith that saves us, Ukwizera kudukiza, it is the active faith. ni ukwizera gufite ibikorwa. It is not a passive faith. Ntabwo ari ukwizera kutagira ibikorwa. It is the faith that changes us. Ni ukwizera kuduhindura. And the way it changes us, Ukuntu uduhindura, kuratweza first, it first cleanses us. ariko kandi ntikudusiga uko, It doesn't just leave us like that. kuturongorera mu bikorwa vyose bihesha umwami icubahiro. It also leads us to the actions that praise God. What are you doing? Uri gukora iki? In the church of Christ, what are you doing? Mu nzu y'Imana uri gukora iki? Hence you claim to have faith. Uravuga ko ufise kwizera. Acabandanya rero akamukurugutuza iki? He continues and says to him, Amukurugutuza abantu asanzwe azi. he starts defending himself with the people that he knows. Acamubwira And he says, Aburahamu sogokuruza. you see your father Abraham. Mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa? He was victorious. He was considered righteous because of his deeds. Wait a minute. Tusegereze gatoyi. Turezone neza hano. Let us reason well here. Tuhasubiremo neza. Let us repeat this. Aburahamu sogokuruza. Abraham, our forefather, ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa. he was considered righteous because of his deeds.
aha hantu tuhitondere kuko benshi We must be careful here because many people, bagwa mu kaga they fall into danger. ko kwisanga bari mu bikorwa kugira ngo bemerwe n'Imana. They find themselves in action so that they may be accepted by God. Nta gikorwa na kimwe wokora kugira ngo Kristo akwemere. There is no actions that you can do that Christ can accept you. As a matter of fact, Uko biri, Aburahamu ntatsindanishirizwa n'ibikorwa. Abraham is not successful because of actions. Kukubera ko Imana imwita umugororosi imbere yuko hari ikindi atagikorwa na kimwe arakora. Because God calls him righteous even before he had done anything. Atagikorwa na kimwe arakora. Before he had done anything. Imana imuharura ko nk'ukugororoka. God already counts him as a righteous. Ndababwira ikintu Aburahamu yari yarakoze. Must I tell you what Abraham had done? Nk'igikorwa. As a deed. Abasomi ba Bibiliya. Ndababwira ikintu yari ahejeje gukora Aburahamu. Must I tell you what Abraham had done? Ntacyo muzi. Do we not know? Yes, iyo ni response yagize yo kwizera. Ngo? Come on class. Ndababwira ikintu yari ahejeje gukora Aburahamu imbere yuko Imana imwita umugororosi. Must I tell you what he had done before God called him righteous? Si ukumvira Imana. It's not to obey God. Reka tuhasome. Let us read. Sivyo? Muse Bibiliya. Do you have a Bible? Itanguriro 15. Genesis verse 15. Sivyo? Are you ready? Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi riti, Aburahamu ntacyo utinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cyane. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am the shield, your very great reward. Iyi ni Imana imugende Aburahamu imuyagisha. This is the Lord that has visited Abraham. Aburahamu aramubaza ati, mwami Uhoraho uzompa iki? And Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me? Igikorwa rero Aburahamu agomba kore ngiki. This is what Abraham is going to do. Uzompa iki ko ngiye gufata akana nsize kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Arongera aterega nta ruvyaro wampaye. But Abraham replied, what can you give me since I remain childless and the one who will inherit my estate? Kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. And the one that was born outside my home is the one who's going to get my things. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, yosiwe azotorana ivyawe ariko uzova mukara niwe azobitorana. Then the word of the Lord came to him and said, this man will not be the heir. Look. Aburahamu atanguye kwidogera Imana, atanguye kwereka Imana maganya. Abraham started showing his weakness, started showing his complaints. Imana imutwara hariya. And God took him there. Uti raba hariya hejuru. And God said, look up in the sky. Umuntu yarahejeje. The person that has just finished kwiganyira. To complain, to moan. Ivyo kwizera ntavyo afise. He doesn't have any faith. Yataye ivyizigiro. He's got no hope. Imana imweretse uruvyaro rw'ingene ruzongana. When God showed how his descendant will be, aravyizera. He started believing. Igikorwa yarahejeje gukora imbere yuko yizera no kwiganyira. The action that he had done before believing was to first kwiganyira. To mourn, to complain. Ariko amaze kubona Imana.
imweretse ingene urubyaro rwe ruzongana. But after he saw after God showed him how his descendants will be, Arizera. he believed. Igikorwa yarahejeje gukora nico kwiganyira conyene imbere yuko Imana imwita umugororotsi. Before God called him righteous, what he had done was to complain. Iyo itamwereka kungana urubyaro rwe ruzongana ngo ashire ukwizera muri ino sezerano, Imana ntiyomwisa umugororotsi. If God had not showed him his descendant and he's put his faith, God was not going to call him righteous. Ikibazo abakristo tugira twama tubona yuko Aburahamu yiswe umugororotsi amaze gutanga Isaka. Oya. The problem that we have is that we see that God calls Abraham righteous after giving Isaac. Paditu. No. Imana ihamagara Aburahamu muri chapitre ya 12. God calls Abraham in chapter 12. Kuva ico gihe imuhamagaye ngo ave mu nzu ya se. From the time he was called to come out of his father's house, Ubuzima bwo kwizera yaciye atangura kububamwo. he started living a life of faith. Niyerekaniye ukwizera mu gutanga Isaka. He didn't show faith by Paditu. giving, Kubera ko Not true. Isaka aza kuvuka muri chapitre ya 21. because Isaac is only born in chapter 21. Abavuga yuko rero dusindanishirizwa n'ibikorwa. So those who speak that we are justified by works, Ntibikunda yuko dutsindanishirizwa n'ibikorwa. it is not true that we are justified by faith. Kubera ko na Aburahamu dukomokako Because even Abraham, our forefather, yakebwe kubera ko yamaze kwicwa umugororotsi. he was circumcised after he was called righteous. Yatanze Isaka nka réponse y'igikorwa cyabaye mu mutima wiwe. He gave Isaac because of the response of what had happened in his heart. Ukwizera kwari guhari already. The faith was already in his heart. James rero tuca tumwitondera ko hano hantu kubera ko mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa. Was he not justified by his works? Riri very deep iri jambo. This word is very deep. Yakobo arashaka kutwigisha iki hano. What does James want to teach us here? Arashaka kwigisha umuntu wese ari mu ishengero He wants to teach everybody in the church. yuko kwizera n'ibikorwa vyama iminsi yose bijana. He wants to teach us that our faith and actions they work together. Ntushobora kuvuga ko ufise ukwizera ngo ubure ibikorwa. You cannot say that you have faith and not have works. Avuga ngo yatsindanishirijwe n'ibikorwa ariko kandi bino bikorwa Yakobo ntabidondagura. He said he was justified by works, but these works he's not naming them one by one. Acatanga igikorwa kimwe gusa. He only gives an example of one deed. Igikorwa twese twibaza yuko Yakobo Aburahamu yakoze cyatumye atsindanishirizwa naco atari ico kandi. That same action that we think that Abraham was justified by, which is not. Aburahamu natsindanishirizwa no gutanga Isaka. Abraham is not justified by giving Isaac. Atsindanishirizwa nuko yashize ukwizera kwiwe. He is justified because he gave his faith. He put his faith in God. Ariko kandi kubera ko kwizera dufise mu Mana ari ukwizera kuri obeissant. But because the justification or the faith we have in God is in obedience, Kwamutumye atanga Isaka. it made him give his son Isaac. What are you giving to your God? Nicyo guta Imana yawe. Nk'ikimenyetso cy'uko ufise ukwizera. To show that you have faith in your God. Acabandanya kuri 22 ndiko ndarangiza. We continue in verse 27 as I finish 25. Ntubona yuko kwizera kwafatanije n'ibikorwa vyiwe. Hallelujah. Do you not see that his works came together with his deeds? Ntubona yuko kwizera kwafatanije n'ibikorwa vyiwe kandi uko kwizera kwahinguwe gose.
Do you not see that it was by his faith, and his faith was shown through him? Twahinguwe rwose n'ibikorwa. It was shown by his deeds. Isi irarambiwe kubona abakristo bagenda biyita ko ari abakristo. The world is tired of Christians that just call themselves Christians. Isi irashaka kubona abiyita yuko ari abakristo. The world wants to see those who call themselves Christians. Babifise hano mu mutima. They have it in their heart. Babigendera. They walk with it. No mu buzima bwabo bwa misi yose. Even in their everyday life. No mu dealings zabo zose. Even in all their life's dealings. Ukwizera kwabo kukagaragarira mu bikorwa. Their faith is shown through their Ico deeds. gituma no munsi ubwiye umuntu kuri umukristo. That is why today if you say somebody you are a Christian, Ngo reka iyo mitwe. they say stop showing off. Because you are not actively working Kubera ko ntago uri gukora muri uku kwizera twakiriye. in that faith that you have received. Ni gute wombwira yuko ishengero ry'abantu 120 How can you tell me a church of 120 people, badashobora gukora church plant, they cannot do a church plant, badashobora gukora evangelization, they cannot do evangelism, badashobora gufasha imfuvyi n'abapfakazi, they cannot help orphans and widows, badashobora no gutanga amahera ya loyer y'aho basengera. they can even not pay rent of the place they pray. And you talk about grace you have. And mukavuga ubuntu mufite mwakiriye. How come? Bishire muri logique. How? Put it in logic. So sometime Rimwe na rimwe turigishwa we are taught l'evangile, evangelism, good news, ariko ntituyibalance. but we don't balance it. Ndifuza yuko utangura kubalansa evangile yawe. I want you to start balancing your good news. Isengesho ryanje nuko wotangura kubalansa ubuzima bwawe. And my prayer is that you start balancing your life. Ko ivyo wizeye So that with what you believe, n'ibikorwa ukora with the actions that you do, ko bihuye. so they work together. Ntibisigana, It doesn't stay there. It's not enough there. birabangabangana. It changes. They work together. Let's jump. Reka dusimbire ku murongo wa 25. Let us jump to verse 25. Acamuhereza kandi karorero. He gives him another example. Kandi na Rahabu maraya. Even Rahab the prostitute. Niko vyabaye. It is how it was. Mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa kuko yahaye za ntumwa indaro akazirangira iyindi nzira. Was she not considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them in a different direction? Rahabu avugwa mu gitabo ca Matayo Ra- chapitre ya mbere. Rahab is spoken about in Matthew chapter 1. Matthew. Ari muri genealogy. She's in the genealogy. Muri genealogy ya Kristo. She's in the genealogy of Jesus. Why? Kubera iki? Igihe Yosua aja gutata. When Joshua went to spy, imara ya Rahabu the prostitute Rahab, yari yarumvise inkuru nziza z'Abisirayeli. she had already heard the good news of the Israelites. Hama After that, Imana y'Abisirayeli the Lord of the Lord of Israel, arayizera she believed. kandi ari umunyamahanga.
She was a foreigner. She believed in the Lord of the Israelites. ari n'amaraya. She was even a prostitute. Abantu Yosuwa yatumye gutata igihugu The spies that Joshua had sent to spy on the country, umwami arabaza nti aba bantu ndabizi yuko bashikiye mu nzu yawe. the king asked them, I know these spies have arrived in your house. Nuduhereza abo bantu wanyegeje kuko baje gutata igihugu cacu. They say, give us those people because they have come to spy on our country. Bamaze kuza bambwiye ati nivyo je namenye yuko abantu baje ariko sinzi iyo baje bava. Yes, she said, I know they have come, but I don't know where they've come from. Sinzi niyo bagiye baciye ngaha ni mubakurikire. They said they have passed here, follow them there. Arababeshe. She lied to them. Kumbe yabanyegeje muri plafond. She lied while she had kept them on the rooftop. Yosuwa igice cya kabiri. Joshua chapter 2. Yabanyegeje muri plafond. She had hidden them in the rooftop. Izi ngabo z'umwami ziraza. The army of the king came. Zikurikira ya nzira hejeje kubahenda yuko baciyemo. They followed the direction that she had told them to go. Baragenda bababurira irengero. They went and they couldn't find them. Wa mugore Rahabu ariwe maraya. This lady Rahab, who was a prostitute, arabahamagara avuga ati nimuze. she called them, come. Iki gikorwa bibaza ko ari igikorwa kitavuye mu kwizera. Do you think that this action is not actions that come from faith? Kubera ko Imana yari yarizeye y'Abisirayeli. Because of the God that she had believed of the Israelites. Rahabu ntiyari kwemera yuko abantu b'Isirayeli Rahab couldn't allow that these people of Israel, bafatwa n'uno mwami ngo bicwe. they could be taken by the king and killed. Yakobo agarukana ino imaje James comes back with this image, y'ukumvira kwa Rahabu the obedience of Rahab, kuvuye ku kwizera Imana y'Abisirayeli. coming from the faith, her belief in the God of the Israelites. Nikihe kintu uri kurumvira? What are you hearing, or what are you obedient to? Nimba warizeye. If you have believed, Ukwizera toujours kwa magufi c'est réaction. any faith comes with a reaction. Kwa magufi si vyamwa. It has fruits. As I'm closing, Nikufunga. arangiriza kuri iki kintu. He finishes with these words. It's a challenge kuri wewe nanje. It is a challenge for you and me. Nk'uko umubiri ari mpemu uba ufuye, As the body without the spirit is dead, niko kwizera kutagira ibikorwa kumera so faith without deed is dead. kuba gufuye. It is dead. As long as wita yuko ufise ukwizera gusa, As long as you call yourself you have faith only, we are not sure nago tuvyemeza, nimba ata bikorwa ukora if there's no works that you do bifatanye nuko wareponze ku kwizera, that shows you have responded to this faith, bifatanye nuko wumviye ukwizera umwami yagushizemo, to show that you are obedient in this faith that God has put you in, we are not sure ko wakijijwe. we are not sure that you are saved. Urashobora kwiremesha ukavuga yuko ufise ukwizera. You can comfort yourself and say, yes, I've got faith. Don't worry about kumenya ivyizerwa, kumenya Bibiliya. Don't worry about knowing the works or knowing the word or scripture. Amadayimoni arazi Bibiliya. The demons know the Bible. Batwaye Yesu Kristo ku musozi. They took Jesus to the mountain. Nta kintu na kimwe batamubwiye kitari mu vyanditswe. There's nothing they told him that was not in the scripture. Satani amugerageresha ijambo ryanditswe muri scripture. The devil tempted him with a word that was written in scripture. Ni gute tubona Kristo muri iki gisomo? How do we see Christ in this lesson? It's very simple. Biroroshye cyane. Kristo ukwizera n'ibikorwa byose abikorera carimwe. Christ puts together works and actions. Muti gute? How? You say how?
aza mu isi He came to earth. arungiswa He was sent to earth. aza nk'umwana w'umuntu He came as a man. yizera ko data yamurungitse He believed that God had sent him. kwizera yagushize muri se That his faith or his trust was in the Lord, his Father. uko no kwizera That is faith. ibikorwa Deeds. ntawahura na Kristo ngo agende uko There is nobody that walks with Christ and goes the same. urwaye arakira Those who were sick were healed. impumyi zarabona The blind could see. abantu 5,000 bari bashonje arabagaburira He fed the 5,000. nta muntu n'umwe yasiguka There is no one that he left like that. I want us to stand up Ndashaka ko twahaguruka twiyumvira kuri ano majambo while we think about these words. and I want us to respond Ndashaka ko twagira twishura. wishurane honetete yawe You must just respond with your personally, with your heart, na honesty yawe with your true honesty. n'ibihe bikorwa ukora ubu utagikora What actions did you do that you do not do them anymore? kera mu Burundi bavuga ngo narasenga abantu bagakizwa narasenga imiravyo ikagira A long time in Burundi, you used to say that I used to pray and the sick would be healed, the blind would see. ngo narisonzesha ngo abantu ngo ibitangaza bikaba. I used to fast and there would be miracles would happen. What happened? Byagenze gute mu gihe uvuga yuko ubu naho usigaye ufise ivyizegwa vyiza? What has happened even though now you say that you have good beliefs, Ufise theology nziza, you have good theology, ufise abigisha beza b'ijambo, you have good teachers of the word, bamu umwanya muremure bariko baradevina biga ijambo kugira ngo bari gusangiza. spending lots of time teaching you learning so that they may teach you. Uko kwizera kwawe ntikwari gukwiye gukabugwa. That faith is supposed to have changed or brought something out of you. Canke wabigize ivyo mu mutwe gusa. Or have you just put it in your mind? Cya kabiri, The second one. hari aho wibwira ko ufise ukwizera gusa ntiwumve wokora. Sometimes you may feel that you only have faith without works. Ukiraramira uti nta kintu na kimwe nkeneye kuba nyandwi. You sit back and you say, I need to be a normal person. Ariko kandi nta nyandwi n'umwe Sunday attender. I just need to be a Sunday attender. Nta nyandwi n'umwe yigeze agira ukwizera gukiza. But there's not one Sunday attender that brought salvation. Ushobora kuba uvuga yuko wizeye ariko ntiturisire yuko wizeye. You can say that you are a believer, but we cannot trust that you have Icya believed. gatatu. The third one. Birashika ugasanga wizeye ibikorwa vyawe cane ukiyibagiza ko ukwizera ariyo source y'ibikorwa vyacu. It might be that you have trusted in your works and forgotten that your faith is our action. Ukwizera niyo nyanduruko y'ibikorwa dukora. The faith is the foundation or is the obedience of our actions. Nimba ukora kugira ngo wemegwe n'Imana ndaguciye intege. If you work so that you may be accepted by God, I want to discourage you. Nta muntu n'umwe yegereye Imana biciye mu bikorwa vyiwe. There is nobody else that came closer to God through their actions. Agakiza n'ingabire turonka kubw'ubuntu. Salvation is something we receive because of grace. Ariko abakiriye kano gakiza But for those who have received this salvation babandanira gukorera muri ubwo bwami, and continue to serve in this, bafise inzara n'inyota yo kwama bawukorera ubwabo. they have hunger and thirst to serve in this. Bumva bogenda mu mahanga kubwiriza ubutumwa bwiza. They want to go reach nations to preach this good news. Bumva bo baza pastor ati nkora iki kubw'icubahiro ca Kristo. They want to ask the pastor, what should I do for the
for the reason of the body of Christ. ikintu mu ishengero babona bokora cyose bogikora mu kibano bogikora baragikora. Whatever they see they can do in the church or in their normal life, they do it. Is that you? Woni wowe. Is that you? Woni wowe. Father, thank you for your grace. Ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye yuko agakiza kawe twaronse kubw'ingabire y'ubuntu tukaronka igihe dushize ukwizera muri wewe. Ariko kandi kuno kwizera twakiriye ntidusiga kuraduhindura kukaduhamagarira kuba abana ubwa mbere, ariko kandi kukaduhamagarira kuba abakorera mu bwami bwawe. Duharire igihe cyose twayumviriye yuko tukwizeye, ariko kandi ntitwumve twoba abakozi. Umwana mu rugo arakora, ntakora kugira ngo aronke impembo, ntakora kugira ngo yemeze se, ariko akora kugira ngo se ahabwe icyubahiro. Ntitukiri ba bandi dukora kugira ngo tukunezereze, ntitugikora kugira ngo turonke impembo yawe, ariko dukora kugira ngo wewe data ushishikare ushigwa hejuru. Ntitugikora nk'abacangero, dukora nk'abana bo mu rugo. Na ca gihe byatunaniye uratahura yuko turi abana bawe tucezwa. Harira buri umuntu wese ari muri iki kibanza yirengagije ibyo gukora mu bwami bwawe, yirengagije ibyo gukora mu canya cawe, yirengagije ibikorwa vya community, yirengagije ibikorwa vy'imbabazi, yirengagije ibikorwa vy'ishengero, yirengagije ibikorwa vyose Yakobo aduchallengingamo. Amen.